Kubw'amashirahamwe y'abakozi, inyifato ibereye umukoresha mwiza igizwe n'ibi bikurikira: umukoresha mwiza yigenza runtu, akabera imbonezabo ajejwe, akamana ntaryo yitwararika abo akoresha, ata numwe akuyemwo, akama asuzuma ko akazi kariko kagenda neza, bibaye ngombwa agafasha uwo bigoye, atamukankamiye, agahimbagwa nuko abakozi biwe botera imbere. Umukoresha mwiza yama ateze amatwi abakoresha, akumviriza ingorane bafise, akabafasha kuzitorera umuti, urusaku akagwigiza inyuma. Umukoresha mwiza aba umukozi mu bandi, akicisha bugufi, ntiyerekane ko ari kibirengeye, akishira mu kibanza c'abakoresha ico yari gukenera iyo aba yari mu kibanza c'uwo mukozi. Umukoresha mwiza ntakoresha kampinga yanje mu gutanga akazi, ntaraba nkunzi, ntaraba inshuti, ahubwo araje ishinga no kuronka ababishoboye bazanwe no kugwiza umwimbu. Umukoresha mwiza abera akarorero abarongoye, haba mu vyo avuga canke akora, akirinda guca inyuma y'amategeko, kuko ngo wibuhetse ukigisha uwuri mu mugongo. Umukoresha mwiza ntagwanya amasendika, ahubwo aja inama n'abayaserukira, bakama baganira ivy'umutekano n'iterambere ry'abakozi n'akazi. Umukoresha mwiza ntatoteza abajejwe, ahubwo ababera urumuri, akama aberekana ntaryo inzira ihuma n'idahuma n'ibindi n'ibindi. Twirimbure rero turabe ko tugendera ubwo buntu, kugira twihe iteka, twongere duteze imbere igihugu cacu. Radio Television turagukunda cyane.